turafite igikorwa twateguye cyatanguye mu kwezi kwa Icenda cyo kurondera abana bafite impano idasanzwe bafite bari hagati y'imyaka 13 na 15. Muri mu kwezi kw'Icenda habaye ihiganwa y'abo bana bafite imyaka 15 kugira turabe abafite impano. Hanyuma ubu harabaye championnat mu gihugu cyose bashoboye gukuramo rero bahari abahungu n'abakobwa, championnat y'abahungu na championnat y'abakobwa. Bashoboye kubona abadafite impano zidasanzwe mu bahungu 181, mu bakobwa naho 100. Abo rero nibo twazanye ubu muri uburuhuko bwa Noel kugira basubire bagire match muri bagenda n'amatsinda kugira duze turabe abo dushobora kuzosigarana bashika 50 bose baje ku ishure ry'umupira w'amaguru ry'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru. Nabyo twitushaka yuko mu kwezi kwa muri vacances za park tuba dufite 50 abahungu na 50 b'abakobwa bagirisha imyimenyerezo y'ibanze. Hanyuma mu ruko bwo muci iryo shure ry'umupira w'amaguru ry'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi bitangura icese murakoze. Hanyuma rimaze gutangura abakinyi bazoguma mu migwi cyangwa izo bimeze gute? Abo bazoba bari mu ishure ry'umupira w'amaguru ry'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru bazoba bakurikirana ubwa mbere n'abahinga bazoba baragize amaforomasiyo. Hariho n'umuhinga wa FIFA azoza mu kwezi kwa mbere bamenyereza abana tubazane hama bagurishe formation hama dukuremo ababona bashobora kudufasha muri icyo gikorwa cyo gufasha abo bana bafite impano zidasanzwe. Abo bana rero aho bishoboka bazoba biga ku mashuri asa n'ayari hafi na hafi, aho bishoboka aho bidashoboka naho bazoba biga ku mashuri yandi ari kure. Mbwa turatubaza aho bari dufite n'abamenyereza baje baragenda kubakurikirana. Hanyuma minsi yose mu buruhuko bazoca baraza kugira bagire imyimenyerezo bari hamwe bose. Uvuga bazogira imyimenyerezo y'indwi muri vacances za Noel mu mwaka utse n'indi ndwi muri vacances za park mu mwaka utse, hamwe rero n'ukwezi n'inusu muri vacances z'uburuhuko burya bukuru. Bizoguma biba minsi yose, ariko no mu yindi minsi azoba ariko baraba icyo novuga kubakurikirana kugira tubone ubuhinga ariko barakoresha n'amamyimenyerezo izoba isa kuko bazoba bagize na formation abamenyereza babo izoba ari formation isa, izoba ariko babigisha ubuhinga n'ubumenyi bisa. Ni igiki musaba abo bana mu gihe mubarekura bamaze gusubira iwabo? Abo bana tubasaba ko bwa mbere basubira mu migwi yabo bagira imyimenyerezo, hanyuma kandi babandanye biga no mu mashuri kuko turashimikira cyane ko bariko bariga abandanye biga hama abandanye kandi bagira n'imyimenyerezo. Hanyuma mu minsi hazo batanguye kugira imyimenyerezo yiharije y'iryo shure naho nyine bazoje barakurikirana zo twabaye programme n'imigwi yabo kugira byose bigende neza. Hanyuma abavyeyi ba bano bana nabo mubasaba iki? Ubwa mbere no kubashimira kubona barashoboye kwemera yuko abana babo baza muri iki gikorwa cyo gukina umupira, kandi barabizi yuko gukina umupira kera bavuga ngo gukina umupira ngo ntacuvamo, ariko baramaze kubona yuko ukina umupira ukongera ukagira n'indero ukagira n'amashuri ushobora gutuma umupira wonyine ugatuma witeza imbere uri kurakina ufite impano ugashobora kugenda gukinira amakungu. Bafite akarorero nyine kwitwa Nyange n'abandi benshi bariko barakina amakungu bahembwa kubera umupira bakina. Abavyeyi rero gambere turabashimira kubona baretse abana baze gukina, kandi birafasha muri encadrement y'umwana no kugira umwana atera imbere muri byose. Rero abavyeyi tubasaba yuko bagomba bakurikirana abana babo, bagomba babaha impanuro kuko twe twaha impanuro n'ibyo umwanya munini bari kumwe n'abavyeyi bahanura babone yuko gukina umupira kugira ukina umupira neza bisaba yuko bwa mbere ufise indero kandi ufise no kwitwara neza. Nibyo twosaba abavyeyi muri rusange.